Abaro mwese bakunzi ba Ghost TV muri kumwe na Divin dushime mu kiyago twise kuziko ni kiganiro canke kiyago tuyaga ibintu bitandukanye bihanze cyane ugwaruka mwarabonye ikiganiro giheze twaraganiriye ku bintu bitandukanye ari nayo mpamvu none munsi turi kumwe n'abandi tuza kumarana kanya two turayaga ari nayo mpamvu rero nifuza kubatumira kugira ngo bidondore Ndahera hano. Ego urakoze cyane Dive nitwa Patrick Mwizero musanze mumenyereye ikiganiro ca science and technology ariko gitangwa mu Kirundi ni cy'ubuhinga n'ubumenyi. Hano naho je nanje nitwa Dushime Emery. Bese ntibari bwambone hano kuri Argos TV mugabo umwe mu muri Argos TV. Ego. Rero uno munsi twari dufise ikiyago n'ukuri nibaza ko gifise ari nkuru kurikirane gw'ico twariko turavuga ko twaravuze ikijanye n'uburambe busabwa mu buzi ugasanga abantu benshi bari cyane abakiri bato canke abaheza amashure bari doga ko iyo umuntu ahejeje ataronka akazi kubera uburambe ariko kaca bigaruka tukabona ko hari ikibazo ari naco tukatuganireko bega hagati yo gukora udahembwa ari imwe bahora bita ngo gukorera ubushake canke kuba umu volontaire canke kuba umu bénévole no kwigumira muhira ni hagati y'ibyo bintu bibiri Patrick wewe kubgaho je ndakiniye umuco ikibazo gisigure neza ni gisiguye neza rero uvuze kwigumira muhira erega umenga biri vague uvuze kwigumira muhira nashatse kuvuga ni kuguma muhira si kuryama gusa hariho ndi mu bindi ugaba kutari kuja muri volontaria oya sico gusa tuvuze kuguma muhira no kuba atacu uri kurakora gishobora gutuma ubuzima bwawe bwegera imbere kikungura amafaranga muri uwo mwanya amafaranga canke kubaho kubera kubaho bibi birasaba amafaranga mugabo kandi birasaba ko haba ari ikintu uri kurakora nta muntu aronka amafaranga avuye mu ijoro kubgawe rero je kubganje ego experience barayikenera aho hanze birakomenda bizi barayikenera mugabo ndavye uburyo experience bayitanga muri ayo mashirahamwe yo hanze aho wagiye gukora ivyo bintu bitwa ngo ni gute rero wowe uvuga ati ntibibereye no hitamwe kwiyokipa itilema bikenewe mugabo izo volontaria attention navuze no hitamwe kwiyokipa bikenewe itilema ariko kiri muhira mugabo oya ego ariko uvuze kwiyokipa reka tukivuge mu Kirundi turi mu kiganiro kuziko bisigura yuko dukoresha Kirundi wa wundi ariko araturabashobora gutahura uvuze kwiyokipa itilma isigure icarico mu Kirundi twumva icarico neza na neza kwiyokipa itilma urabona ntaraba ndi muhira nahora mvyuka nja kwishura siko mugabo ubu ndavyuka kwiyokipa sinjyama mu majambo make sinjyama nahataco ndiko ndakora kinyungura amafaranga mugabo hari ibintu nshobora kugira no kwiga en ligne pourquoi pas ntaho ngiye ndashaka kuba ndi muhira canke hako ngenda muri volontaria kuko ndayinegura byishije ndabibabwira nta kuntu watubwe ivyo bintu winegura ku byo gukuvuga uti je sinofangiyeyo icyambere muri volontaria kuko bawijanye twumvikane nugukorera bushake ndagiye mwishira mu ryo kwa Dive mwofasha ko jewe nize ibintu bijanye no guhingura ibintu bya chimie mwofasha ibyo hinguro ryanyu nkarijamwe nta muntu yampamagaye tuvyumvikane ko uriye muhira Dive umutwe wawe tije ndagiye Dive ati ku gatima nari nsanzwe nkeneye abo bantu banisanzwe nkeneye kumba umwimbo wo kwiyongera ngo mugabo ntaco nzoguhemba déplacement uzimenya ubuzima buzoguma bubandanya kwa kundi nyene turabuzi ko buzimvye ibyo bintu bizokorohera ico ni kimwe mu byo negura je voluntary Emery umvise Patrick ibyaheje kuvuga ngo hakagenda gusaba volontaria canke gukorera ubushake bisigura ko kuri we gukora udahembwa ntibibaho kubgawe nawe ibyo bintu ubyumva gute je ivyo bintu areka ravuga senda nabitahura nko kuguma muhira urafise inguvu zo gukora ne woguma muhira uhungukiye je senda none abavyeyi bacu none ko usanga barera abana none ntaco batumari none
kuguma muhira ego kuguma muhira none uzoba uri kurunguka iki gitandu ubuzwa ati wobusumbije uwundi yavuye muhira nyumba avuze ati ngiye kuba ahantu mukorera bushake nigi kuzo umusumbije uri ariko aravuze ikintu kimwe ngo gukorera ubushake umva ubutwaye umutwe wawe nta kintu uzohembwa none bitandukaniye no kugumije muhera naho uwo mutwe uzoba uri kurunguka iki nyumvirize gato igihe navuga ngo gukorera bushake ni umuntu nituye atazompemba bisigura ngo ubuzima no muhera mugabo ntuburi korinjiza ntacyo buri korashika mugabo ubuzima buzobandanya kwa kundi navuze ngo déplacement ni kwa kundi kumbure nimba ntataha midi gufungura tant pis pour toi-même est-ce ubwo buryo uri kurashira ngaho uribaza ko atakindi bwo gufasha usumba kugenda gusaba volontari naho uzoba uri muhira ubwo buryo nyomba wahora uburonka ari uko wahora wideplace ukagenda hana uri muhira naho uzobukura ariko mbaza akabazo gatoya mbega intumbero yo gukora iyo ariyo yose ni iyihe intumbero yo gukora je ubwanje gukora birafise intumbero nyinshi ivyiza vyinshi bizana intumbero nyamukuru cyambere intumbero nyamukuru ni gukora birakubesha kandi ni isumba byose ndibaza kuko Emery avuze ngo intumbero ya mbere yo gukora ngo birakubeshaho mugabo kukubaho uvuga uti jewe no kuri kuguma muhira ni ibintu bitabaho kuko muhira ntaco nzo bandiko ndakora nawe intumbero yo akazi je kuba karakumuhira ko barakazi nyabaki umbi intumbero yo gukora nuko umuntu twese urumva nta numwe atifuza gutera imbere nta numwe atifuza gushika ngaha none uri muhira ico kintu uzoba uri kurakora cyo tuma yuko ubaho ugatera imbere cyo kumvikana kantu gatoya uno munsi kugira nsabe volontariat ni kubera iki bwa mbere nuko nta kazi mfise sivyo kubera ko ngiye gukora ntazohembwa bariko baraviza benshi ngo ikintu citwa experience ngo bakunda kugisaba mu kazi sivyo bakunda kugisaba mu kazi ariko ni nakironka ndakwereka ikintu none iyo experience uzoyironka guturi mugaragaze ndiko ndakumvisha yuko iyo experience uzoyironka sivyo urayironse uri muhira wagiye nakwemereye volontariat iyo experience basi wayironse vuzi ko uzoronka akazi urayitahanye muhira kubera ko ibintu byarahindutse mon frère ibintu byarahindutse no musi icuzi sico usanga kuri terre uci usanga handi hantu bakeneye undi muntu atari ya experience ucugenda kandi ushobora kurondera indi volontariat kandi kugira uze kuri terre ya nage tu avance ariko kandi ndafise akantu gatoya mu kirundi bavuga ngo ibyagusa bitera ubwenge buke nje mfise akabazo Emery none ugiye gukora ahantu utazohembwa si bya bindi ngene nubundi urumva umuntu ariko aragukoresha n'ubundi azobona ko atacuma reka ndakwereke si kuvuga yuko atacumaze we wavuye muhira urafise umutwe sivyo urafise inguvu zo gukora apare yuko uzoba uri kuravuga ngo ndiko ndahomba urumva ngo niyunguruje ngo nagize none inyungu zo kuramwe wewe uriko uraganya iki iyo experience ujya imuhira atari kararonka uriko uraronka uburambe bwo gukora ikintu kana mugabo udahembwa bisigura ko no udahembwa ntutera imbere ikindi kandi ubu uriko uragirana uriko urava muri ya monde kubera uruva muhira uja mu ishure ukiga ukagirane ugataha ubu uriko urigirana uriko uramenyera monde y'akazi uriko visibility yiwawe uriko urakrea visibility barakubona naka arafise experience ngaha na hariya gutyo nawe ego naho bidashika no munsi ejo birashobora gushika yaho naka turabye nyomba yarakoze stage professionnel nyomba yarabaye mu volontaire ngaha nivyo ashoboye arashobora kurangura akazi akanaka none wicaye muhira vraiment nta experience nta kintu twibuke ikintu gitoya bariko baravuga ngo uburambe baraba bivanye n'ivyo bakeneye baravuga ngo umuganga umuntu yize ubuganga cyangwa ubuvuzi apana ubuganga kuvura bavuga bati ufise uburambe bw'imyaka 2 canke umwe urenga none je ni akarorero kamashira hamwe sanga dufise ngaha yigenga canke usanga afise akora ibintu bitandukanye wewe Emery wize ikintu kanaka mugabo ugiye gukora ubwo bushake canke gusaba akazi gukora udahembwa ahantu usanga ico kintu bidatagihari none wewe
kwa kundi uvuga ngo uzoba uri kuratera imbere uzoba uri kurunguka ubumenyi nihaza akazi gakeneye uburambe uzoca ubukura heko n'ubundi uzoba uri mu bintu bitandukanye. Reka ndakwereke Div. Ntushobora kugenda ni nka kujya dufate nk'abariko baraheza baba bakiri mu ishuri hajya bari mu kiringo cyo kugira uheza amashuri. None nk'ubu wize dufate nk'ivyo nyene by'ubuvuzi by'ubuganga. Uca ujya gusaba stage yo kwigisha. Ikibazo naho nyene kiri mbega none iyo stage ushaka. Byoyo iroroshe guca iyo volontariat. Pardon, iyo volontariat ushaka. Biroroshe guca ironka mwiyo domaine yawe nyene. Umbereza rero aho intuze gihagaze. None wewe woja gusaba stage gute nabivuze uri umuganga woja gusaba stage yo kwigisha woja gukora volontariat yo kwigisha uno musi wize kuvuga yuko urarondera ga formation ko muri marketing tu vois canke utuntu twa gestion ukagira de formation ugaca wigira ku gestionner muri entreprise y'umuntu kicara kandi ubishoboye. Urumva uravye nk'inyigisho ingene zitunganije hano mu gihugu cyacu ugacura ibagaje ibyo umuntu aba yarakuye mu ishuri gushika habageze. Je ndumva yuko nawe ubura umuntu akoze ubuvuga ati eske ukaraba imbere ukaraba ukavuga ati bivanye na experience je n'ibyo nshoboye sivyo aha naha ndashobora kuba benefique nyomba mvuze ati ngiye gusaba stage ngaha ariko ngaho nyene Emery hari ikibazo gikomeye. Turabona ko hari ikibazo c'ukubura kwa akazi kugwaruka utari rukeye ugaragaje no kuraba n'ibiharuro baguma berekana biraboneka ko abantu bagwaruka dafise akazi ari gwinshi abantu dafise akazi ari benshi. None kubgawe uribaza ko yaba ibyo uvuze uti umuntu avuye ku ishuri bafise ikintu abakuze ntiba byaheze kera kubera numva nimba ava ku ishuri afise ubumenyi akaba afise umutwe ushobora kumufasha. None umva byo babimaze iki ubu unye nta muntu abakenya nta muntu atabafise akazi. Oya ntabangana mbere za defender kwereye ufatiye ngaho nuko wocu uvuga ati rumva ngo abantu bose basohoka rumva bazosohoka bafise ene akazi. Oya rumva abantu bariga bakiga mu domaine atandukanye bakiga ibintu bitandukanye n'urumva n'ubuzi bukorwa mu gihugu buratandukanye. Aho nyine ibyo Patrick rekaravuga je sindavyumva. Naho vuga twumva. None ndakwereke we wavuye muhira wagiye gukora ubushake ahantu sivyo apare yuko uvuga urumva twese turakeneye kubaho umuntu wese arakora yitanga kugira abe. None uri kurakora aho hantu icambere uri kuraganya niki experience uburambe mu kazi. Rumva biganire ko ndavuga ati rumva wewe ntuzobura umuganga uje gusaba akazi ko kugrante gukora imiduga ntabyo wize. None iyo experience ugiye kuyisaba yego naho bo bikwigisha barashobora kukwigisha bakakwereka dukeye mugabo bizoza kukurusha mu gihe uzoba wari umuganga ukacuza gusaba urumva ngo banyigishe byo gukora imodoka. Rumva hazogira igihe usanga wa muganga arakeneye mugabo nta experience yaje kugira ndakwemerera ibyo uvuze nuko n'imiburiburi umpakaro rero k'ikintu ciza cyo kuvira muri volontariat. Patrick reka ntituje kure sivyo ndaguhe nk'akaro nk'umuntu araje hano muri Argos sivyo araje hano muri Argos bavuze ati jewe bivaye n'ibyo shoboye n'ibyo nize canke ibiki n'ibiki ndashaka kuba umukorera bushake wongaha muri yego adahembwa ahubwo je nzo hasiga amahera yanje ya biga nyene wanyuvuga sivyo araje arabisavye barabimwemereye sivyo aratanguye arakora wewe icaba ariko arabiza ko atumberako we wahaguruka kiza avuga ati je hariya hantu ndagiye kugira nte kuganya experience après iyo experience nimwe nabiri ko ndavuga buri kura create visibility barakubona kuboneka sivyo turi kuziko buri kuraboneka uriya wo hanze nyuma ari nyuma ntazoza kwitanga urumva ngo naka ntiyahembwe ano mukorera bushake we barakubona uri kurakora ntumenya bariko barakubona ntumenya bakuraba we uvuga ati jenye kurondera experience yo gukora mugabo hari ibindi nk'ama avantage bizoza inyungu ziyo iyo ntuze iyo voluntary uba wagiye kugira gukorera ahantu bisumba yuko je ngo novuga yuko niriwe nicaye muhira ataco ndiko ndakora urumva ngo ndindiriye sinzi ibyo urindiriye no muhira urumva ngo ndarindiriye yuko ngo bizogenda ngo kono twumvikana wewe urarose ubwo rupapuro ruremeza yuko uramenyereye terrain urashobora gukora kuri Argos wose n'ahandi cyangwa n'ibindi byose attention uze ngo wose abanahandi ukaronka kuko urasubiye muhira
kuko niba baguhaye volontaria kubera kurinda gusubira muhira wacitse kuri monde ya travail kubera ko tova ngaho bakagushima handi ukunguruza ukaja gukorera ikibazo gice kihaba ni gute umuntu ashobora kungukira muri volontaria canke mu gukorera bushake ni gute umuntu ashobora kuvyitwara kugira ngo ashobore kugera ahantu bavuga ngo turaguhaye akazi okay aho nyene rero wewe uvuga ati ngiye kuba umukorera bushake wewe wahagurutse uzi office numero kanaka sivyo ntuvuze ngo urumva ko nahora mara umwanya ngo ndi kwishuri ngo ubu naho ngo nje urumva ngo ngire kurondera ngo handi ngumera tumwanya urumva oya wewe ubahagurutse uvuga ati ndahagurutse ifise intumbero iyi nyombo ushitse ahantu ngiye gukora ni kubera iki kandi uvyiyumvamo umaze kuvyiyumvamo rero sivyo ngako kazura gatanguye ugatanguye urafise abakoresha urafise abo mukurana kubera iki batobona ati naka ari compete arashoboye tumwangaje no gukorera ngaha rega nivyo byose birashoboka birashoboka ndavyumva neza uravuze ko bishoboka ngaho bakakwangaje sivyo mugabo rero ari ikintu twirengagiza nitwirengagiza ko ico ni kimwe mu bishoboka ciza sivyo kugira ngo aho hantu bakwangaje ni kimwe mu bishoboka bitandukanye na bimwe byawe byo kuguma wicaye muhira biratandukanye umujyamye muhira sinzi ikintu natanguriye kumvuga ngo occupation mugabo iri itile occupation iri itile yo muhira iratandukanye ni iyo umuntu yahagurutse akava ngaha yagiye kuri tere nyumba ari ahantu yagiye gusaba akazi baraja ahantu hatandukanye bagakorera ibikorwa bitandukanye none uri muhira umuhira aho nyene uri muhira ndakubaza ushobora gutena amasaha ngahe ngo uri kurakora uri muhira wicaye ega ari ikintu tudatahura kumwe tuvuze ngo nakarahirije amashure ntafise akazi ntibisigura karyamye muhira mugabo kandi ntibisigura ko afise n'akazi kariko karamubesha mugurumva biratandukanye munyumviriza ikindi je nagiye gusaba volontaria ahantu nawe uri hehe uri muhira turatandukanye turakunda guhakarorero wewe dufatura ba mu Kamenge volontaria uyikorera mu Kanyosha sivyo ugenda na bisi zingahe zibiri kugenda no kugaruka sivyo baguhaye dere ingana gute kugira umuntu azokwemerere ngo uyu muntu yamenyereye vraiment ngaha kuri rwose aha rero agaheza nzoca ndamuha akazi bibaza ngo hazo haciye igihe kingana gute je ubwanje nifatire basi nka 5 mois fashe amezi 5 sivyo ndiko ndafata amezi 5 kugira ngo nce ngwizana ya mafaranga ya Alehoto kwere kushira amafaranga imbere ndashira imbere kuko kwere ko tiyumvira naho kuri experience zo buri koraronka merci iyo experience yo ndashaka kuyitahana sindonka akazi kaca jewe ibintu muri ko muravuga kugira ndabitahure neza yuko ifise akamaro iyo volontaria jewe uraca kureka bise kugira ndabitahure kimwe dufate wewe uraba mu Kamenge siko urafise akazi mu Kanyosha ko bukorera bushake muhembwa byumvikane ugenda na bisi zingahe zibiri aho ni ale aho ni kugenda kugaruka ni zibiri ni zine muri make ni zine pour en dire que n'amafaranga kwa kombe n'amajana ne kwihugwiza n'amajana kugira ngo bazokwemerere yuko ukora kwiyi televiziyo aho gose umaze imisi ukora ko stage wibaza ngo ni mu kiringo kizo ari gito dimwe je ndashaka gufata nk'amezi 5 sivyo none amezi 5 uri kurakora utambuka mwibarabara sivyo aho ni handi uvuga ati birashobora gushika nkemererwa reka mbandanye kandi nkore neza ariko ayo mafaranga nimbara yo waguranye ko warusho ngenda kwerekeza biragoye ariko yafise naho nta kintu wabure yakoresha ndakubaza none kubera iki nari navuze yuko umuntu asanga hari ibintu bitandukanye bisate bitandukanye bikini biki kubera ko urinda kuyisaba mu Kanyosha kandi uvuye mu Kamenge kubera ko tokwiyumvira ati aha ndavye mu gace mbamwe sibyo ndavye mu gace mbamwe hari kandi amashira hamwe hari ndaba amashira hamwe hari ndabe abahuje n'ivyumviro n'ibintu ushaka gushikako kweri ko tovuga ati have ndabe nyumba uba mu Kamenge ndabaha hepfo gushika mu muzingo mu Kigobe hafi mu Gasenyi canke handi kweri ko tokwiyumvira kuja hafi carinda kwiyumvira twiyumvira umuntu twishire mu kibanza ca bose dufata abajene bariko bariga naho tutoja kure mwaka kandi nimwibagire tuko tuvuga Burundi tuko tuvuga Bujumbura gose ego hariho nahandi mu gisagara mu bisagara byo hagati mu ntara byo hagati mu gihugu mwe muri ko muvuga ngo kwiyunguruza mwandi ngoma nibaza ikibazo mwe ngo mugaruka urumva yavuga ati
wogenda ku kazi hamugakora nawe ukavuga uti amafaranga icambere mbe avehe ayo mezi yose nzokora nahembwa byo ari biki mbwa nkace ngaruka ku kintu kimwe nanje nibaza ko muzagerageza ko ntahoze uvuga uti kuguma muhira ubu nawe akavuga ati haguruka ukore none ko turiko turagerageza kubaho muri vyose ni kihe ciza kubera nico kiyago cyane ibyo bintu bibiri wewe urashobora kuvuga ngo wemeza yuko kwigumira mu yata kibazo kubera rumva hari amafaranga utegereza kugira mbwa yakubwiye ikintu kimwe ngo rega dive ndakwereka biraho nyene atagasohotse nta kinjira umva ni nka ko uvuga ati ndahebeye ikintu ni kwereka utogendaho n'amaguru abo twavuze mu gihugu hagati nta ayo mabisi twavuze nta yariyo barashobora kugenda n'amaguru barashobora kugenda abakunzi ba Ghost TV ntitubaca intege ngo nibagume baryamye ukubumvise jewe nahisemo ati jewe hakonja kwa ryazuba arigenda kimisi yose ashira ko amafaranga yanje ubuzima bukagumubandanya kwa kundi nyene mugatakiriko kirinjira nayo nyene ntabona ni yari karaba reka no aba nzosaba ingurane yo kuja gukora voluntary reka ivyo ntibiba ivyo ntibikunda kugira ntitubaca intege ikintu wabwira ni kimwe ndumva yuko ahubwo woje hano kiyumvira iyi voluntary jewe ko ndayironse eski ibyiza bizoyivamo nibi erega nibimwe navuze ati imbere yuko uhaguruka uje gukora voluntary ahantu sivyo uhaguruka ufisene ico ushaka gushikako ufise gushikako mugabe ico ushaka gushikako kirashobora kuba gitoya pahapo y'imitaho ushitsemo oya Patrick rega nibimwe navuga ati atagasohotse ntakagira nta kinje igikorwa cyose uragirane ariko rero ntimuje kure turafise ibibazo ku mpande zose haba baguma muhira haba nabaja mwayo mavolontari canke gusaba ubwo buzi bodahembwa je ndibaze ico kuguma muhira ego turaza kuhagaruka kubera twebwe intumbero yacu niyo kugira ngo umuntu ariko arakurikirana kino kiganiro cyacu kuziko aza kumva aremeshejwe ku buryo bwuko ashobora gutera imbere si kugira ngo tubasubize inyuma ariko rero nimba dufise ibibazo kwizo mpande ntimubona ko hariho gutunganywa nabi kwico gisata cyo kwiteza imbere neza cyane ahubwo je ndafise ikibazo sinzi kare nk'inyunganiza imbere byoshika ayo mashira hamwe tuvuga ko twosabamwe volontariat canke ubwo buryo bwo gukorera bushake bonyene botahura yuko tuje gukora hariho ikintu kiyongera ku mwimbo bahora bimba erega beshi barabibona batabikoze uko beshi barabibona kubera numva byose bivana niki mingane sanga aho hantu hagize hitunganije kuko heshi hari gyo usanga bavuga ati banaka n'aba volontaire turavye ivyo bikorwa badukorera turavye n'ingene n'ivyo na experience ari kuribaza mu mashira hamwe ari mu Burundi yuko hoboneka amafaranga kuri shahamwe ringenge ryose serega se umushahara ko biriko baravuga ati banaka badiko baradukorera barakenera kwiga ariko si amashira hamwe yose yiza amafaranga navuze ati si yose mugabo amwamwe arashobora kuvuga ati aba bantu bacu barakeneye kwiyunguruza barakeneye kugirane urumva kuva muhira bakaza bagatonda bagasubira bagataha abantu bacu barakeneye ki communication cyangwa ikindi kintu bakavuga ati turavye ibyo batwinjiriza turavye nakazi bariko baradukorera bakaraba umushahara bakaraba nyumba ari dukeya tungana gute bagavuga ati tuzazo turabaha baki abakorera bushaka tuzoza turabaha jewe nagira ndabwiye yuko ufatiye kuri ico nyine uvuze ngo bakazana duhera duke ntaco ngo tukatitwa gashahara umushahara nkaba bagize ntibafite kontra bari kubara twese tubomokera muri volontariat ntitugende kure turacari mu bega kugira ngo ivyo bintu bitunga kuko turakeneye gutera imbere ugwaruka nka jewe nimba taco ndiko ndakora nibaza ko ndumuntu muzima ndibaza nka nane je nzotera imbere ryari mugabo urumva bisaba ko ari je mbanza kuvyiyumvira none kubwanyu kubwa Patrick avuga ati je kuguma muhira numva ariyo no hitamwe urafise ivyo unegura ego mu bijanye na volontariat kumbure ko
umuntu aza ntahasiga utwiwe ahubwo ahungukire Usanga haba mu hari buryo bwo mu niyo mutwe, mwaca avuga ngo- ngo bwa mbere mu mutwe hari ikintu kigira cyongera gusumba wa wundi icyo jewe ndacemera Ehe. muga hari ikindi kintu kigenda Uburyo. uburyo urakoze. uvuga uti rero mugabo ibyo ari byo byose turategeza kuronka inyishu kubera kuguma muhira biguma vyongereza igitigiri c'abantu badafise akazi amashirahamwe kandi ntarabahindura na bimwe Noneho ubaza ko ishirahamwe ryo nyene naryo rifise na bimwe yavuga yuko aba yarize aba yagize nte uko plus uguma muhira ataco uri kurakora uguma uvyibagira none azoba ariko arasoma ibitabo muhira azoba ariko ariyo kipanike azoba yicaye ataco ariko aragira mugabo umuntu uzeya we wavuye muhira umutwe uba uriko urakora uba uri kurongoka ibintu bishasha none uyu muntu yicaye muhira uraho gusa uzoba uri kurunguka hakogwa iki rero ku ruhande rw'ugwaruka kubera turafise je nibaza ko dufise uruhara runiniya mu bibazo dufise vyinshi bivanye nuko usanga bigaruka kuri twebwe hari abandi batera imbere none babigeneje gute nihaye akarero k'abantu babiri bavukana umwe yitwa Butoyi na Bukuru bose bavukiye umunsi umwe ugasanga umwe arateye imbere undi ntateye imbere none ko hari haba abugurutse amaso bayogurutse ryari ko tuguma tubona ibibazo biguma bigwira ni kubera ko tovyigiramwe ku bwanyu rero ku ruhande rw'ugwaruka Patrick aba bantu baguma mu yasi nibaza ko nawe we wovuga ngo urabaryoherewe kubera hari ikintu bavuze fata ko ufise imyaka 20 ushaka kugira urugo rwawe mu myaka 5 canke 10 ikurikira mu myaka 30 uri muhira haciye imyaka 5 canke wanashaka iyo 10 giri kwiruri muhira n'abayirenze wewe wumva uyo muntu yo cakora iki kugira ngo ashobore gutera imbere bon abakunzi ba Hogos TV ntimwumve ngo nahisemo kuguma muhira kuguma muhira uryamye iyo sinyisho mugabo mu gihe ashobora kubona iki kindi kintu cyo gukora yaba niyo volontariat sinshobora kuyanka mugabo mu bugitunganije neza ku buryo utaraba nabi gute nayo tunganywa neza kugira ngo igiri cifashije ko nawe uri umurundi kandi urahaba abidondaguye kuva kare ninaba mfata urugendo basi ntibampembe bandihira uburyo bwo kuva muhira no kuhashika no gutaha ibyo byonyene wumva byo bikwiye ndayibaha kuko nubundi muhira nari kurondera ibindi bintu bintwara uburyo petete mugabo umva nibamfasha ko kantu nkaca nziga nico nzokuraho nk'impamya bushobozi nyemerera ko menyeranye gukorana n'abantu ya experience basaba ko ndayifise aho nimiburi bizoshoboka ariko idateguye neza biragoye kugira ngo ndayijemo Emery kugira haveho zina mpungenge Patrick afise yavuze ati ikijanye no kwiyunguruza bodufasha ariko sinibaza ko ari kwiyunguruza vyonyene hariho gufungura birashobora kumbure barashobora gufasha mugaha mpande yivyo uvuga uti ni vyiza cane birafasha kuja gukora nubwo utoba uri kurahembwa mugabo hariho ubumenyi ugenda uhunguye ni gute none bishobora kugabanya ni gute bishobora gutunganywa neza nimba ari ingingo zifatwa cyane uyu avuze ku gihande c'abantu bariko batanga ubuzi canke batanga bari mu ico gisata cyo gutanga ibintu by'ubuzi nawe ningiki wobwira nk'umuntu akiri muhira ariko kandi nabo batanga ubuzi habe mwana shaka na leta bona Patrick nibaza yuko afise ibyo ashobora guterera kugira ngo leta nayo igira ice hindu icyo dufashije jewe mpera ko ari mwe mugumwe na Patrick abari mwo mugwi bugati jewe ako nogenda gukora kuba umukorera bushake ataco mpembwa ahubwo nsigaye ibyanyu no kwigumira muhira bwa mbere ni bahindura ivyumvira bahindura ivyumvira kuko nabivuze uko uguma muhira umwanya munini yuko nabijya waruzi bijya nyene warusanzuzi bitera bisubira inyuma sivyo bahindura ivyumviro bavuga nti barabati jewe bivanye niko meze canke uko nshoboye niki nshoboye umaze gutora ibyo ushoboye ronderaho hafi yawe nyomba uvuga ati sishobora kuja kure bisaba yuko niyunguruza bisaba yuko mara igihe kinini raba hafi yawe nihe nshobora kugenda kurondera kandi baza ko atataho kwanka ni he nshobora kuba umuvolontaire urumva hafi yanje ni he ukamara kuhatora naho bigoye kuronka ntiwogenda ahantu nkangahe hose bakwankira kuko urumva hari igisanga bakeneye abo bantu
hari igihe bashobora kuvuga ati banakana nakara urumva dufise abakozi bakeya cyangwa abakozi bari mu makonje ugasanga barangije abandi abakorera bushake ikindi no cyamvuga ku bantu ze akaba babitunganya batanga ayo ma volontaire batanga nayo ma stage professionnel bon wewe ufite impungenge yo kumengo bariko barabaprofita exploitation de l'homme par l'homme nukuvuga ubu gucuraguza nyene abo muntu mugenza oya rega kandi bireze yego rega si ukurumba ntabari karako exploit kuko nawe haba ari ico gira yego hari hano bikora ntawo biharira kuko nta vyerade mugabo fata yuko nawe hari ico ubugiye kurondera sivyo muri mu gihe ubufise ico giye kurondera nuko nawe wemera kugirane ama sacrifice ukitanga ukavuga ati nanje mpevye iki kugira ngo kize gusahiriza muri bya ntuze ya wa mutwe wawe ugomba yuko hari ico utera imbere ugomba yuko hari ico gihinduka rero bamenya ati twaje banaka baje kuba abakorera bushake nabantu barafite ubwenge barashaka experience mugabo ukamenya ingene bakoresha ukamenya bontu bafata cyo kimwe n'abakozi bawe mugabo ukamenya ingene bafata nyumba uvuga ati bo hahembwa bafite contrat umugihe udafite contrat ntishobora guhema mugabo kavuga ati barakenera nko kwiyunguruza barakeneye no gufungura bakaraba ingene bavyorganiza bakavuga ati nyumba arayangana nkuko ari amafaranga nganuko tuzoza turayabaha ku kwezi canke mimisi ngano ku mugabo baronka ingene nabo bashobora kugirana kuva gukora ako kazi kanyu batekaniye ego nibaza yuko ico kino kibazo gishobora gutuma abantu benshi bumva ibyo badahurizako mbwa turakeneye inyishu twaba turangiza turangize mu kanya gato reka mvuge iki kintu nibaza ko umuntu yoba yanshigikiye mu bakurikirana Agos TV akaraba ivyo nariko ndavuga sinavuze kuguma muhira ngo reka ngo kubera ko nzoba njyamye oya gusanga ari bake ahubwo kugushigikira ndagusanga ari bake ahubwo hakaboneka umuntu plutôt hakaboneka urutonde rwiza rwa volontaria bakunzi ba Agos TV mukabona neza ukuntu bitonze mukabona yuko volontaria mugira mujemo yuko mutazoyisiga mutwanya ahubwo ko hari ikintu kinini igiri kungure bisigura ngo igiri gufashe ntacigiri gutwara nturyame muhira haguruka ugenda koresha ubwenge bwawe iyumvire nimba iyo volontaria nyine hari ikintu igiri gufasha kuko nawe warize nivyo urashobora gusa rega navuga Patrick navuga ati yuko imbere yuko uja kuyisaba ubu ufise intumbero kubona ushobora kuja kuvuga ngo nje ko mu volontaire cyangwa gusaba stage udafise intumbero uba wihaye yego rero mu kurangiza yego tugerageze kugira ikintu dushitseko nibaza yuko nubwo nagenda umvira ivyo byo muvuga nanje hariho ivyo numva yuko bikwiye gukorwa hariho uruhande rw'abantu badafise akazi bari muhira bahagije kwiga bavuga bati je hakonja gukora muri biriya bintu usanga no musi kino gihe bavuga ngo no kubexploiter ugasanga ugiye gukorera ahantu cyane gose mugani wawe ati namayera yo kwiyunguruza baguha nayo no gufungura ntibakumenya hanyuma bakagushaka akazi kenshi nibaza ko ico ari kintu kimwe mugabo no kwiyumvira ubuzima turakeneye gutera imbere nta muntu datifuza gutera imbere ku bantu biyumvira nkuko unye kuvuga ngo bagume muhira nibaza ko atari yo nyisho umugani wavuze ati byo bavyiza usuzumye ukaraba ko atakintu nakimusho nawe wabivuze ugerageze ko urabe ko atakintu ushoboye gukora hanyuma impande y'ivyo wibaze nimba kuja gukorera umuntu kanaka icambere kiza kugorana nuko abantu benshi atantumbero z'ubuzima bafise uzosanga niyo stage agiye gusa kuyisaba canke agiye kugira iki umengana kuja kurondera gusa ingena zoronka akazi mugabo ushitse bwa mbere amafaranga ngo nzohebwa ngahe usanga intumbero zahindutse kuko ntubugishaka gutera imbere ikindi naco ku ruhande rw'abantu batanga ubuzi hasi ndabigaruka ko cyane ku batanga ubuzi byonyene jewe n'ukuri nsaba leta nukuri ira ico dufashije uko biri kose bivanye ko twako turavugana hari ikibazo kandi gitegerezwa kuronka inyishu haba kubari kubari muhira badafise akazi nivyo harashobora kuba adafise akazi no musi mugabo ntibisigura ko agiye habona ashora atageza ko kabura kandi nkuko Emery yarabivuga yavuze ikintu cuko
sinibaza ko hari umuntu yofa ko kwimakazi ugiye kukamusaba atamahero uri kuramusaba mugabo biravana nako nyene ico kagira kagufasha niyo mpamvu abariko radukurikirana nizera neza ko kino kibazo ni rusangi nabantu benshi tugihuriyeko jewe nk'umurundi ndibaza yuko hamwe hogira igihinduka mu bijanye no gutunganywa kwa buno buzi kenshi usanga bavuga ngo no kudahembwa cyane cyane barabe ingene babitunganya kuburyo bw'uko umuntu avuyeyo abafise novuga gute bamukurikane ku buryo bw'uko nubwo umenga ariko akorera ubushake bamufashe ku buryo bw'uko avuye ashobora kugira nawe ico yimarira ikibazo gice gihaba mbega umuntu agiye gukora stage canke agiye gukora volontaria agenda afise intumbero iyihe kandi ikindi naco kigaruka no ku buzima rusange ubuzima budafise intumbero nico kibazo gihari niyo mpamvu nagumye no muhira Patrick ni kibazo gikomeye kuko uvuga ngo singira nje guhembwa nzobura amafaranga yanayana je nibaza yuko ko biri kose ntiwoguma muhira n'ubundi gukura keneye gutera imbere nayo je nibaza kugira turangize hari ikintu bikwiye gukorwa niyo mpamvu usaba leta idufasha leta ni wewe leta ego mugabo bagiye bafata ingingo cyane cyane icambere je numva no saba ampande ibyo mwavuze nuko itunganye gushasha canke yongereze uko inyigisho zitunganijwe uko biracagoye ko umuntu anaja gusaba ako kazi canke aho hantu usanga akora ata amafaranga bamuhemba nk'umushahara bifatanye n'ivyo yize usanga ari bikeye kandi gushiraho n'ingingo zisaba amashira hamwe ishira hamwe ryose rizi ko ririko rirakora ikintu gishobora bumva bishoboka ko umuntu ashobora gukora bashireho itegeko ry'uko yorohereza baje gusaba apana no korohereza n'itegeko bitegereza kubaho kugira ngo umuntu ntave yisanga ariko arigambwa ntaco bishobora kumufasha hanyuma nk'iyo ngigiyeho bisigura ko ugiye ukadodora hajya baza kugira ati twe harabo duheruka kwakira kumbure uzogaruke ubukurikira nta muntu azokora volontaria canke ako kazi imyaka 2 ibyo bari kugira ngo baratanga amezi makenga baze baratanga akanya ku bandi hanyuma ku bantu nabo bariko bararondera ingene babaho kuguma muhira sinyisho ari nayo mpamvu birasabwa yuko twebwe ubwacu nye twigira ku ibibazo tweko tuguma duhura na vyega turafise uruhara turondera ingene twiga turondera ibintu dushobora kugurukamwo amaso wavuze kuguma muhira mugabo kuguma muhira ntibisigura ko atakintu ushobora kujamwo hari ama club hari ahantu dushobora kunguranira ivyiyumviro nk'ahantu tuko turatera inkuru kandi ndizera neza ko hari umuntu bishobora gufasha kandi biragutuma wuguruka ari nayo mpamvu rero tubatera intege ndizera neza ko ari so guharira kugira ngo duharire intumbero yacu niyo kugira ngo umuntu wese ahari kibigira ico bimufashije niyo mpamvu rero turagusavye wowe uri kudukurikirana wadukurikiranye ugiye nawe icushikirije hanyuma mu minsi mikeyi tugiye kuza turabatumira kugira namwe mugire ico mushikirije tubiyage nkako none twariko turayaga ni kiganiro kuziko reka ndabibutse ko twari kumwe na Patrick Emery dushime ego hama mubandanye muryoherwa mubandanye mutera imbere mubandanye mufatana n'ingingo zishobora kubatuma ejo mwisanga ahantu heza turabasaba kandi gusangiza kino kiganiro bese n'ibiganiro byacu bitandukanye muhora mubona hari ico ubuhinga n'ubumenyi hari ico ibijanye n'ubutunzi kigiye gutangura mu minsi mikeyi ari ibintu bibari byiza cyane mudufashe muze murabisangiza abandi hanyuma imana ibahezage nandi nitwa Divan dushime reka rero tubabwire ngo naho butaha imana ibane nawe